Ladies and gentlemen, I greet them everybody, wherever you are. This is Nuja Entertainment, of course. My name is Jamal Fred, the MC Force of the Money, Mike Master Peacekeeper, Motivation Champion, here I told you. So, narinje ahantu hitwa Ambiance Tropicale, aho Amadesa yaraje gusinya contract muri Kings Family Burundi, nivyo tujemwo muraza kuraba vyose en detail kugira ngo vyose bigende neza. So, welcome again, turi kumwe na Push Light TV, turi kumwe na Nuja Entertainment, of course. Karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Yo kubaha ikaze muri Kings Family Burundi kandi turanabakunda cyane. Hama ni kuvuga yuko musanzwe muzi ko no munsi tufise igikorwa kidasanzwe cyo kwinjiza Amadesa muri Kings Family Burundi. Turaza kumva byinshi hano muri kino kibanza, ariko imbere y'iko dutangura nagomba nsabe nyine iyi timu icenga imbere ivyaguruke. Turashaka kuvyaguruka amakasaba journalist hariya a Dolanage, MC Dolanage aca adushira mu maboko y'Imana, ama mu nyuma cyo tubandanye na program akazi nadushenge gushimwa n'ushobora Amen. Murakoze cyane. Nkuko nabibabariye dusanzwe turi mu kibanza ciza ni Tropicale nakabari kari mu Kanyosha umanukana mu Gisyo ndibaza nakabari kameze neza kandi murahawe ikazi no kuza muraza kwatiramira n'isose weekend. Rero n'abarandiye nagira nakire hari Joba numwe mu ba member ba Kings Family Burundi agira icyo avuze hama tubananye na program kazi. Tugira amahoro n'iterambere mu binyamakuru by'u Burundi. Rero cyambere novuga cyo no gushimira akamo twabateye abanyamakuru kubona barashoboye kutwiyumvira ko bakavuga ati reka tuze kugira ngo tuze kumva ivyo Kings Family itudekani yaduteguriye cyangwa idutegekaniriza. Rero kanya mfashe ubwa mbere no kubashimira mwebwe, ndazi ko mwavuye mu mihinga itandukanye ariko mwaje kugira ngo mudushigikire. Rero intumbero nyamukuru yatumye tubatumako cyangwa tubatumira kugira ngo muze tugire ico tubabwiye. Nibaza ko umuyobozi wa Kings Family Burundi araza kubigera ko avuge, ariko jewe gatoya nshaka kuvuga kuri Kings Family TV. Kings Family Burundi TV ikinyamakuru cavukiye ngaha mu Burundi, caje kugira ngo kiduhe amakuru atandukanye mu bijanye n'ivy'imyidagaduro. Aha anye kuri Kings Family Burundi n'umuryango musanzwe wagutse. Muri Kings Family harimo ibikorwa byinshi. Hariho Kings Family nk'umugwi usanzwe uzwi no mu mategeko wa football witwa Kings Family FC. Nibaza ko mubibona na ya majeze mu yasanzwe ari umwe mu bakinyi muri Kings Family. Turafise abaminime abakade urumva kuduga byose turabifise muri Kings Family. Kandi Kings Family turafise n'igisata cha shop canke aho bagurira impuzu. Turafise ikibanza cyo kudandarizamo impuzu. Nibaza ko baza kubitubwira ahanyene muri galeri Ndayizamba. Hanyuma turafise kandi muri Kings Family hariho akabare, ari hoteli. Ivyo byose ni ibintu biri muri Kings Family. Usanga rero mu migambi ya Kings Family ni kugerageza numva n'umuryango no kugerageza kwankadra ugwaruka canke abantu batandukanye kugira ngo tubumvishe ko dukwiye kuba umwe, kugira ngo tuje hamwe mu bumwe. Hari no kugerageza gufasha cyane abantu batishoboye, cyane n'abantu bafise impano mugabo impano zabo zikiri hasi, tukabafasha kugira ngo izo mpano zabo zimenyekane kumbure zikure. Na sishatse kuvuga ko dukora n'abantu bafise impano zikiri hasi nabo hejuru kugira ngo
n'abarifise impano zimaze kumenyekana kugira ngo twumve ibitandukanye mu gisata c'imyidagaduro iwacu. Rero muri Kings Family turafise n'ivyiyumviro vyo gushiraho ibintu vyinshi harimwo n'irerero biri mu ndoto mugabo ntabwo birashika, n'irerero ry'imfuvyi rya Kings Family aho tuzoshobora kwegeranya abana kugira ngo dushobore gufasha abana batishoboye kumbe bari mu mabarabara. Ivyo biri mu migambi yacu. Rero intumbero nyamukuru rero ya Kings Family ni kugira ni kwegeranya abantu b'abanyempano kugira ngo ikuze abantu b'impano zitandukanye. Rero novuga vyinshi ariko nashatse gusa gufata kanya gatoya gusigura ku bijanye na Kings Family, abantu bamenye ivyo ari vyo, kubeshi bagumye babaza iyo Kings Family ni biki, bitunganije gute, bimeze gute. Rero Kings Family si Kings Family TV gusa, usivye ko dufise n'igisata ca TV ariyo Kings Family TV, ariho dukoreramwo ivyo vyose navuze vy'imyidagaduro n'ibindi bitandukanye, cyane cyane no gufasha abantu batishoboye. Twe turabikora, hari ivyo bisaba ko ducisha kuri kamera, hari ivyo bisaba ko dukora tutarinze gushisha kuri kamera, ariko tukabikora kugira ngo bigende neza. Rero ku ruhande rw'iwanje nk'akanya ko MC Goragoza yampaye aka kanya, nivyo gusa no sigura, ibisigaye navyo nibaza ko tuza gufata umwanya wo kubiyaga ko no kubisigura mu kanya kaje. Ase tukuma mashima ki yabasi. Mbiriko tubandanya, mbiriko twakira usanzwe atwara muri amategeko Kings Family hano mu gihugu cyacu Burundi, agomba manze nakire umwe muri team Mades nawe agira icyo avuze kuri uno munsi. Kazi murakoze cyane. Nitwa MC Gundos kuva kuri Anashare, ariko abasanzwe n'umusesanguzi umesha makuru mu MC, kandi nk'abasanzwe ni muri team Amades. N'ibitaka bidasanzwe reka ntangure nshimire cyane abanditse n'amesha makuru, kuko kino ni gikorwa c'umwana Amades, si ci wacu ni c'umwana Amades ariko araduga, kuko ubu ariko aravura, ariko arizeye neza yuko Imana igiye guhezagira, kuko muko murabibona neza yuko aho tugeze mu gihugu cyacu Burundi, nimba hageze yuko umwana Amadesa w'umukomedi agira ibintu abenshi bakabishima, Kings Family kavuga ati reka ndamusinyishe kontra, ndamumenye ibintu kanaka kira ku kwezi, ndumva neza yuko ari ikintu gishimishije cyane. Turifuza neza yuko bantu banyamitahe boza baratahura yuko twebwe turi ngaha kuri kamera, ndazi yuko abamenyesha makuru bari ngaha bararavye hako bose bo kwicara muhira canke bogira ikinikatire katu tuje muri ibi nyene, kuko navyo nyene ni iterambere ry'igihugu, kuko tuzana amadevize mu gihugu cyacu Burundi, kuko kuri account ya YouTube amahera duhemba ni $100 amahera y'amarundi. Urumva neza yuko ni ikintu citeka kandi gishimishije cyane. Mumve neza yuko abamenyesha makuru tunabashimire cyane, kuko iyo dukora bino bintu atabamenyesha makuru bariho bazovuga ivyo babonye byari natwe bwo kudutsitaza. Murazi ikomba Amadesa yagwanye, murazi ama challenge menshi yagwanye, ntiyaramenyereye ibintu vy'imbuga, ntiyaramenyereye ibintu by'abantu bashobora kumuvuga nabi. Je kubera amenyereye ibintu vya industry, gundo se jora ashobora compost ngo kanduka alez, ariko ivyo ni bimwe batigeze bamenya challenge Amadesa yagiye acamo, kuko ntiyamenyereye za challenge umuntu amupostinze yamushize ku rest in peace, ariko je umpostinze ukanshira ko yuko yapfuye alez, ariko ubu ntavyo yaramenyereye. Tunashimira cyane abamenyesha makuru nagiye mbona nga bamugwanye ko bakoranye ibiganiro, bagiye bamuha impanuro, benshi bagiye batandukanye. Tunashimira cyane Kings Family iba ya mbere igaragaye mu gusinyisha kontra, baraza kudusomera ibiri muri kontra. Usanzwe arongoye Kings Family mu gihugu cyacu Burundi imbere y'amategeko, ariko bumve neza yuko bakoze ikintu ca mbere natwe bw'inyere cadukoze, ko turavuga nka team Amades. Kings Family Burundi yiyumviye ko Amadesa tumusinyishe contract, tuvuga ati Amadesa akwiye guhindurirwa ubuzima. Kings Family ntiyari kumuhindurira ubuzima iyo ataboneka kuri izi media ziri ngaha. Izi media izo kintu cyambere cy'agaciro kuba batwitavye Kings Family. Umve neza yuko tunabashimira ku kigoro mwagize, kuko abakomediye ni benshi, abaririmbyi ni benshi, mubona ku mbuga, ariko mukavuga ati reka duhitemo Amadesa kuko mwabona neza yuko ari itunga ry'igihugu. Tunashimira cyane abakora dukurikirana, kuko gushika ino saha Amadesa abayeho kubera abafana
agiye kubaho kubera Kings Family, agiye kuba umwe mu badukurikirana kuri izi media zigiye zitandukanye. Nta byinshi novuga, ni igikuru cyo kubashimira. Baraza gusoma nagira mvuga ibindi bintu ariko ngaha araza kuvuga ukungene byifashe muri kontra. Murakoze. Mukomera amashi. Hama imbere yuko tubandanya kugira nakire umwe mu bamama bo muri Kings Family Burundi asanzwe ari mu gisata cha football, nawe agira icavutse. Hama mu nyuma turaza kwakira ubutwara imbere y'amategeko Kings Family Burundi, ama cyeterariza kuri Big Amadeus meze neza. Ndashima. Umunsi mwatiko tunkamesha makuru. Mbega ejo natwe cyangwa ejo nitwifuza korana na Amadeus nimba atari banga. Tuzomushikira ku buntu cyangwa ari igiciro namushitseko kugira ngo ejo cyangwa ntihazaze amajambo twaraje muri conference twese turabafasha, ariko natwe tumukeneye kugira ngo ariko natwe hari cyo twoshobora kuronka gucana ahera y'umurengera. Mwaka rero post nawe kuri Amadeus avuga yuko gukorera ikijyana Amadeus nirakizi. Yo sambu turagenera rero muco ugiye gukora dukurikirana canke bamwe mu bamenyesha makuru bagenzi bantu baruko muco kurya mwatubwiye Amadeus azohagaze ukubu tuzomuhemba tuzokorana mbega kumwifuza mu kiganiro bizogenda. Twamaze kuvyumva je ku ruhande rwanje mvuze ku ruhande rw'iwanje cyambere coco Amadeus ari urubuga rumwitirira ko ari we atari we. Cyo ni cyambere yarabisiguye arabivuga neza, hari urubuga rwitwa Amadeus Boy nigo wiwiwe uriko urumva, hari imbuga ngo zitatu byose arabivuga abo muri team Amadeus bacha bayivuga. Gusa gico nagira mvuge kuri ico onye ku ruhande rw'iwanje, ntabwo urondera Amadeus teyo ngo tuvuga ngo Kings Family ngo amahera oya. Team Amadeus igizwe n'abantu babiri, ni MC Goragoza hamwe na MC Gundos. Abo rero ico kibazo ntingize mikoro cha muzikatisha muzigirwa, nimba bashima kubigira public babibabwire, nimba hari ibindi bintu bisaba ko ikibazo kibajijwe kiri très important kuko nibihumba amajana 2 nko twabibonye kuri post, ni kuvuga ego canke oya canke ni kuri gusa canke hari bwa icyo cyo novuga nka jewe nka Joba umufatanya bikorwa wiwe, nuko jewe mvuga Amadeus amahera Kings Family imuha ntakwiranye n'amabezo yose ya Amadeus. Nico gituma twe tutugaye imiryango, koga turakeneye kugurura imiryango. Nimba arabona agomba gukoresha akaganira Amadeus aronke nizo byo kurya by'umunsi umwe y'imisi 2, none vyoryoherwa ko umubwira ngo muhurire kwa metre muvayo yirira itike vyose acava yuko nyene, kandi yumvise ko hari inuma y'ishamba bigima y'ishamba irakeneye ibigori byo gutoragura n'ibindi kugira ngo ibandanye baho, sivyo ndamapari uko numva no vyishura. Ariko rero nivyo ivyo ariko aravuga nivyo ababosi bamukeneye. Dusanzwe dufise n'imbuga nyinshi zigiye zitandukanye, dufise YouTube, dufise Instagram, dufise iki barashobora kuturondera, kubera ko urazi yuko uvuze ati ngo Amadeus aza mu kiganiro ku noti yi bihava bitsitaza benshi canke bikomeretse benshi, ariko turabahaye ikaze cyane. Nitwa MC Gundos kuri page ya Facebook, ndafise ikinyamakuru ana share, ariko ni nimero ziwanje Instagram hose, TikTok hose, muturondere hama tuyaga ico kibazo. Hari TV nyinshi ziri ngaha tuvuganye neza tukabona yuko Amadeus nawe nyene azokoroherwa mu buzima bwiwe, camuvaho mukoze n'ubunyene. Kindi gondo sinagushiriyemo je nanje uwo muntu azompamagara kera ko batampamagara je nanje basoma amafaranga kuyicanye barondera abandi, ni ikintu shumva maskiyo bro kuko nanje ndicara ahantu nka medita mbe no kuri kigire nezereza abafana nk'ivyo ntibabimedita umwanya amajoro umuntu ataryama. Umva we nawe nkene ari sho ndondererako samajambo nta rukundo bumfiti ubushaka nawe wunguke, none ubu ukeneye kundondera uhombe. Rega ngaha turi kwisi turi kutere umva wowe urandondeye wowe ubukeneye uhombe no cyangwa ubukeneye apana kuza baratwifatiranya bro, abantu baza baradohenda ivyo ntibirimo. Tuvugane muri business nawe afise inda nanje afise inda cyo kirumvikana iki gituma navuga mumukeneye Amadeus yaba media ariyo yose imiryango iruguruwe, ariko Amadeus nabonye akagira ica atahanye
bora murabona yuko akuze kandi aribeshejeho mu gisagara ca Bujumbura azi ubuzima bw'Ibujumbura ariko bugoye imiryango iruguruye abandi afite ibibazo Yose kwa pesa ikibazo cyane ndashirika kuri manager aranga mutatawe muri kontra wavuze yuko umuzo maje samire kwezi eske abite samire harimo najya muzuma muri hizo kindi kibazo ndashigeza kuri meeting Amadesi ikigiye mu papa ndashoma tubwiye yuko mwamurikiye abasenze ya meza 3 mbe Amadesi yarimutse canka bahandi nyene byari byaribye bata yatawe yego. Okay, jewe ngerageje kuvuga aravuze ku kintu ngerageje kuvuga kuri ico musanzwe igihe Amadesa ava kwa Natasha ntabwo Kings family yari bwagirane amasezerano nawe muga ko turavuga ati twumvikanye nabo muri team Amadesa turavuga ati twebwe mu kanya twisinye kumufasha ivyo bintu bitegezwa kumusubiza ry'amahera kugira ngo ajye amahera acarondera ikindi kintu ajya kuyakoresha kuvyitwe ko hari twebwe tubikoze ntiyimutse ariko kubera ko bitabereye umwanya wo kavuga ati twebwe biriya nubwo mwayatanga bari bamaze kuyatanga cyo ko babeshe uko twebwe nta ntitwagiye kumutangira amahera ngo Joba nagushiriye muto ahubwo twe twabayibuye amusubije Joba we mvugisha ukuri ukuntu kintu kimeze yapana kugira nte ngucisha hariya ugirene je nimba nkene ikintu je niko meze mvugiraho w'ikintu gihari Desi kandi ikintu ntibagiye Joba none gufungurana urumva rero mbe tuzokora mbe ku kwezi kangahe nk'imisi nkingahe niba tuzokora ubu video nkabungahe tukabubika uko ejo ryari sinzobe nafatiriwe uzovyumva biri behind tubabarire cyane ni ibintu biri behind tuza kuyaga inyuma si ibintu byo ngaho ntagaso uko tuzokora jewe nakazi nimba ari mu ndwi nzokubita ibintu 3 nimba nzokubita ibintu 4 vy'imyibi ntagaso je nzogwana iyo komba suko none amarero sasa none gufungura naho cyo sanke ngiye nkana nje humbijana na mwege mwe ko mwongere basi ninzu harimo ninzu ikindi naco ndashobora kontra ngansimbise neza mari kiringo kingana umwaka hama nuko gusa hari induru nyinshi ico kintu ndazi neza yuko hari abantu benshi baza kugituramo nka content ico kintu aruvuze kiya gihavuye kwa Natasha amahera ajya nayi wanje bofisi amahera gupanga inzu siko amahera gupanga inzu Kings family yari yamusubije ya avance ya Tanzania uko ceba urumva we bofisi vugisha ikirundi neze bamaye turu wasami basaye inzu ntayari mu kinaririye basi uko ayo bamaze kumana turu wasami ego mumva ikirundi basi sikintu cyumvikana cyo turu wasa bace bandira mwe muri go muri imbere ibintu umuti wari cesinzi kode yakazi je bamaye ego bamaye turu wasa ngo ni miliyoni igihumbi bamaye turuwasa banyemera turuwasa Gentwa Ildefonse ngorera hadiyo magatanisi fe Maria Mongonge Madesa no nyamatambu nabonye afishe mugati ni ngombwa shekeye tubonye kontra uno munsi bega miyo kontra hogira ereri bamwe kuri Madesa nibe bihana bitekanishwe muzo mufati tubonye ko amadira avuye bukazadibari ero hatu akiciki muzo mufunga cyangwa bishabiheza nyene nibaza ko ico kibazo ashobora kucishura ariko ku ruhande rw'iwanje Amadesa si umwana kandi Amadesa afise timu abarizwamo timu Amadesa nubwo umuntu ukorana ko aguma avuga utujambo twishi n'ibiki Amadesa atsubuka ko ntafise ubwenge arafise ubwenge kandi bukwiriye arafise igituma yasinya muri kontra kandi arafise n'ukuntu yoganiza ibintu vyiwe rero ni jeco no kubwira jekenye n'amasezerano ni ikintu kimwe amasezerano igihariho adakurikijwe twebwe ntituri ngaha ngo twebwe ngo dufunge Amadesa amasezerano mu gihe atari karakurikizwa nkuko yasezerana egare yuko ni ibintu biboneka ku kwezi ivyo bintu nivyo bihagara hanyuma bagahamagara cyane burya rero kwebwe amasezerano yarahagaze ubundi bwobwo uyu nawe nyene si umwana ngo yahagarike ahubwo yifuza yani masezerano menshi ahubwo bishoboka namwebwe yose n'ama TV mu muhamagare mu mugirisha amasezerano bishoboka musezerane kuko nta miryango yugaye
namwe muze muratwara yaze birahe twahejeje bo nta guciriyemo none ayo mahera muwayo mise ni desa gufungura arumva je nzogwana komba mwishoro yiwanje yo ku ruhande nico tugenewe ntibazogende baravuga ukuntu urumva ukuntu bimeze je nkunda kuvugisha ukuri aho rero niho jumba reka dukore nkora icanzanye bandanya ego nitwa isi kuva kuri anase ndiyo mfise ikibazo kuri timu Madesa cyane cyane Madesa uno munsi bamuhamagaye bamuha amajana 2 ku kwezi mwebwe muri ko mukora iki kugira ngo abandanya tuza agaciro ejo tubone abantu bamuha miliyoni ku kwezi ntazogume hahandi hasi hama kuri King Family ya iyo kontra y'umwaka n'ibyashika igahera mumeranye neza bagukurana urapanga kumwongera cyane bizima cyane kibazo hama ikindi kigaruka kuri timu Madesa no musi ari hiti n'atari hiti cyane ari hiti kandi ari karaduga mugabo byo kuduga nkuko tubimenyereye biragera ahantu bihagarara sivyo si bose bama kuri hiti imyaka yose hariho igihe uno mwaka abagezweho 2026 akaba ari Madesa 2027 akaba ari Madesa yakorotse murapanga iki kugira ngo igihe hiti y'uzo bitagihaye azoguma hagaze neza nka Madesa avuga ati sincoresha yo gufungura sincoresha yo kuyunguruza nashoboye jewe nyene kuyungunganya nka yaro ndabikuye muri ya hiti nigera ko ibibazo ni urakoze cyane iyo umuntu ari karatera imbere nk'ibintu by'imbuga umuntu abura hit iyo media zamuhevye iki gituma zino media ziri ngaha izi media nizamukura ko amaboko hit y'ibizozima kuko hari abantu benshi bari bafise impano ariko kubera media zabahevye ugasanga ubu ntibari ko baravibinga kandi bari bafise impano Amadesa ku nyenyeri yiwafise izi media zo mu gihugu cyacu Burundi nizabandanya zimupushinga nizabandanya zimuha agaciro nkuko yama bitakamba ati je ndiko ndisabira Amadesa bizogorana kugira ave ku mwanya ariko nimwamuheba mukamuta nande ndusha ndabatanije mwizu Amadesa azo hiti y'ibizozima ariko ikintu bavuze ciza iki gitumbona neza yuko izi ariko arasinya amakontra agiye atandukanye kuko ejo ashobora kuvyuka ugasanga haje urundi rupeti rukubita amahane ku mbuga ruri hiti idasanzwe siko ariko kubera ko agaciro canke ivyo yagiye arasaba media zigiye zitandukanye canke amakampuni Amadesa si umwana nawe nyene arabona yuko ubuzima ubu Amadesa akeneye kugira umugore man akeneye kugira umwana bro siko abona neza yuko niyava muri iboro vya comedy akabiheba azosigara ku mufuka avuga ati jewe ubu ndibeshejeho ako kantu uvuze ni keza aho yera Amadesa araza kwiga avuga ati jewe nimba TV kanaka imwe uburyo kanaka ndafise ayo mbika ndafise ayo mfungura kugira ejo niyavyuka havyutse urundi rupetiro mu ruta hiti ubuzima bubandanye wo mubona shininga naho akazi kiwe ko hagarara sinzi kandi ikindi kintu wari wambajije ariko ndavuga ati nuko mukora iki kugira ngo ejo canke hirya ejo aronka yandi ma company amusinyisha amahera neze 200 amamiliyoni ni gukora akazi ataguca intege kuko iyo umuntu ari ku kazi iyo umuntu ari ku kazi lazima kugira naguciriyemo gundozi wese nabwiye ngo apana abandi makampuni yo nkeneye miliyoni shikanye igihumbi ni gukora mugari kumumenyesha makuru turuwasa kateresa desa nawe desa zubara umuntu nyene w'umugenzi uko nanje igihe nari muri ne narababonye bamfashije n'abazice muri ne urumva tubane tuzinanye eje nico ndababwiza ukuri tu story utazobikunda nawe aragumana amahera yiwe yego je ni kintu cyumvikana uko natwe urabona muri King Family Burundi turafise iTV nabico nagumana mvuga ati cyo bazoba baze kundondera nabo bironkera amavyuzi ejo one day batera imbere nuwumva tuweze ni gufashanya nawe uzoma amafaranga nanje ndagufasha ukuntu twokora bomboka kandi Imana bahezagire uko je numva ndushe sana ajewe oya iyo kontra ni yahera umwaka ni wahera baramubwiye ati
bivanye n'ubucuti dufitaniye canke gukora neza tuza twagiraniye dushobora no kuronka kontributa uyu mwaka kandi tuvuga ati Amadesa Kings Family Burundi yayikuye hayigejeja tugeza kuraba ati tugomba twongereko ikintu bifadika kugira ngo abandanye habe ubwizigirwa canke kwizerana mu bikorwa n'ivyo ukora ko barabaza ibibazo umuntu arabakoresha ibibazo bibiri kugira abeshinga ababyeyi babaza ibibazo ego ikibazo canje cyerekeza kuri mama zikora mwamaze gushika kuri mama mbega umwaka utarahera dufate nko mu wa gatandatu mu kane Amadesa yubashikana ku yindi level yubaho umusaruro n'umukeneye nk'urufu mwongera mu mwaka y'ino mukabongera canke murindira kontra igahera akoze cyane. Ikibazo ca mbere Amadesa kuba ari muri Kings Family Burundi numufate nk'umukozi kuba muri Kings Family Burundi umunyamuryango sikuvuga ngo urumva kandi urazi igico gitabwa iwabo umuntu wese akoze amakosa uzurabe no mwana arashaka kumwirukana muga mu nyuma ntihahandi muhira rero muri Kings Family Burundi Amadesa ni nko muhira bibaza ko yari yagerageje kwibasobanurira neza yo kuvuga ko urumva amakosa agirana rega naje ndashobora kumukorera amakosa agashaka kuvuga ati Kings Family Burundi yankoreye amakosa ndafashe ingingo yo guhagarika mugabo ahari si umukozi n'umunyamuryango nuwo muntu agize numwe mu bagize Kings Family Burundi rero kuvuga ngo ikosa canke nini birashika turi kwisi mugabo turi ngaho kugira ngo niho mpamvu na timu Amadesa ihari kugira ngo bamube hafi canke dukore ibishoboka byose kugira ngo urugero rwe rugume rumeze neza kandi ibintu byose akora bikorana indero na discipline. Ikibazo gira kabiri mu gihe yoduha umusaruro nko twifuza mbega mwongera neza cyane oya jewe nagira ndamwunganire gatoya ndavuga cyane baza ko byumvikana mu mikro nagira ndamwunganire gatoya muri Kings Family Burundi wumva umenga guha 200,000 Amadesa wumva umenga ngo na mahera makeya cyane ariko tuvuze indirimbo zibiri MC Press ndamuzi arazivye indirimbo nubwo yo dutwara muri studio muri product ahantu basora indirimbo kube intoya uyumvira ko arangaye clip video no munsi iri munsi y'umuriyoni ni ya Docom rero urumva ayo mahera fata rero ugwize kabiri amahera uzi clip azokenera kuyungurutsa imodoka izomutwara izogira iki ivyo azojya muri tournage abo bari kumwe iki nico gituma ayo mahera yo kumuha ku kwezi yaciye aba make mu bisanzwe uko ivyo bikorwa ni ibikorwa biremeye indirimbo audio na clip video ni ibintu biremeye kandi ivyo vyose Amadesa afise ingabire yo kuririmba nubwo benshi menga nta bamuzi muri comedy cyane afise ingabire yo kuririmba rero niyo yamara kwitukora ko azofata umwanya wo kwitunganya neza asora indirimbo kuko udashobora kwiyumvira ko ashobora kuri gusora indirimbo igasomvya hit ahanihe n'umusikiriko ari karira kuri ahanihe kuko udashobora kwiyumvira ati Amadesa ashobora gusora indirimbo muri zo ndirimbo twamemereye zibiri mu mwaka ikacibya hit iyo ndirimbo ikamuronsa ayo mamiliyoni yose muri ko muravuga akeneye kuvyo tutavyiyumvira rero nagomba kubabwira ko iyi kontra ni kontra nziza kandi ayitwayemo neza bishobora guhinduka umuntu akanongera n'ibindi bintu byinshi haje gihambaye nabonye ni kuba mu bikorwa ukubahiriza ivyo umubosi yagusavye ibisigaye navyo umubosi nawe ntaba ari kijuje ashaka kuvuga ati uyu muntu reka ibikorwa vyiwe bibandanye vyivugira nanje reka nkakankuraje cyangwa ibindi bintu bigira uko ndisiri ko hariho n'ibitanditswe ngaha ndisiri ko tuzomukorera azokenera kwiyunguruza tugiye mu bikorwa rero bizogenda gute no umuntu ashobora kuja muri mudu ari uko yinywereye nkaka primus par exemple ako ga primus tuzombwa ati ngo gura ka primus uguje muri mudu biteza ko amurondera kugira ngo iyo muda yijemwe
uri kurumva. Rero hariho utuntu twinshi bitakwiye ko twicara, mugabo ko nashaka mwumve ko twicaye turumvikana na timu Amadesa nawe ko ari kumwe turafatira ingingo yo kuvuga ibi byose murakoze. Ego barundi bafise ikibazo. Nagira amatsiko yo kubaza mbe ahagarariye ibikorwa bya Kings hano mu Burundi kuko byinshi numvise bari bagiye Amadesa no musinjije Amadesa kandi mwavuze ko mwuguruye imiryango no mufise abantu basanzwe bakora cyo gukina ikindi ko mwegeranye impano zitandukanye. Ese kugira umuntu mumufashe cyangwa mumwakire muri Kings Family Burundi bisaba iki mbega mwisumye kugira ngo mwakire umuntu mu muryango wa Kings Family? Okay, nibaza ko mbega uwo muntu tureza kumanza kuraba uwo muntu arafise impano